Wakombozi walipojazwa na Roho walitenda mambo ya kwa ushirika, walitenda mambo ya kwa ushirika, walitenda mambo ya kwa utu, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote. Amina we, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitumu kwa maombi, kwa vitu vyote, kwa vitu vyote kwa ushirika, wakichukua aidiana mizigo yao kwao, walitumu kwa maombi, kwa vitu vyote kwa ushirika, wakichukua diana mizigo yao kwao, walitumu kwa maombi, mana kwa vitu vyote kwa ushirika, wakichukua diana mizigo yao kwao. We pamoja wa Kristo tulijenge kanisa, ibaswa Yesu we, tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa,
izindi zitanu. Nibyo. Dufungura ikirere. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Mana ngize neza. Twahoze tubitekereza. Iminsi 5 yo kuba imbere y'Imana. Ni ikintu gikomeye. Ku mutima ufite inyota yo guhinduka no kwifuza gusa n'Imana. Iminsi 5 hari icyo Imana igomba gukora. Ndiyo. Yewe utanga izindi ya rura 5. Timurambirwe no mufirizo. Sinduhuka. Tumane duhungabanya ikirere cy'umwijima hanyuma dukingura ikirere. Nibyo. Cy'ubusabane bw'Imana n'abantu. Tuzamurira iganza. Yego. Komera Imana amashi murakoze. Amen. Amen. Bayumbe mutambuke nganire mutambuke. Namwe dusirimbe twiyegereza umuvuga butumwa nitumara tuze mu yindi gahunda. Bwana asifiwe. Asifiwe. Tuzamurira Imana icubahiro dutange haleluya. Amen. Amen. Muzamura amaboko bari abantu bari inyuma. Atukuza. Bishop wikora niko bari mu kumwita nazamure. Yazamura Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Wima! Bwana atukuza. Atukuza milele. Ijuru ni igihugu kiza gikorera muri network. Ijuru ni igihugu kiza gikorera muri network. Siyo pays rirekire, siyo pays gitu izikora nta network connection. Nukuvuga bagira iminara itari yino ya limitere na ekonete n'izizindi. Bwana asifiwe. Amen. Ico gihugu giteye imbere ku buryo ibone tu akandi zayisheganya. Bwana asifiwe. Amen. Bunyine niyo tugera muri 4G ubunyine 5 ko zirazamuka. Ibo sinzi ngiyo babagaho zijya pulsa zabo zo hejuru. Yesu wavuze ngo hano mwisi nk'inshuro 100 ngo hariya ngo inshuro 100 tawuzi giharuro babaho cha network. Bwana asifiwe. Amen. Tuzamure Yesu icubahiro dutange haleluya. Haleluya! Haleluya! Niyo mpamvu uzumva abantu bataramaka ngo turindire ngo twumve ko ikirere cyaje. Tuba duhiga network yawe. Tuba dugira ngo duhuze iminara, duhuze connection ijuru. Ariko bagira connection itazipusha. Izi sirive ya planete Terre yose kayimara. Dutanga haleluya nitumara dutaramire muri network y'ijuru. Haleluya! Haleluya! Hey! 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 Hey!
turakwiyegereje wa cyane uno mugabo nawe ni umugabo cyane kabisa. turamwakira ejo yadukubitiye umuvuga neza kabisa. turamwakiriye pasiteri, turakwakiriye umushyitsi. Imana ibaheze umugisha. Makutano yegera abantu bose. Siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Jua nalo litazimika Siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu. Jua nalo litazimika siku hiyo ya mwisho hautasikia injili. Atakuza agano kwa furaha bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa
wanakugusa kwa furaha, kwa furaha. Malimako, yote watakuwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Ay,
Bwana asifiwe. Abantu ba umwe nahagarara ari undi ari. Ndio. Bane. Ego. Tutangeza haleluya. Ndio. twashitse Robre Benizakasi. Ashilele. Shika mikrofoni. Zaidi mikrofoni. ndio turazifite Murazifite. Reka dutangeza haleluya. yego Ndio. Bwana asifiwe. haleluya Bicaye nabo bikiriza za haleluya. Twinjire mu mukutano. Asante Yesu, wewe ni mwaminifu Yesu. Subizamos. Haleluya. Hallelujah. Thank you.